Nif Jimbo muri kino giharimwo ikintu ca mbere mu buzima bwiwe ni Imana icaka bini hop abavyeyi bazi bwanyu bo abavyeyi poho mu mana nabo mfise ariko kingi kubwimva yibangi yishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhago mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo y'inywere joro umurango hama ngongongo ni kamiri gado kandi ari kadogodogo naramubwiye tukihari bado. Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndaziko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu mu bice bitandukanye vya Buja Flavor vya 257 nyita formidable, étonnable, admirable, considérable. Turi muri Burundi Kingdom TV, icivugo cacu ni cakindi no kugira ngo dushobore gufasha ugwaruka rushobore gutera imbere no guhagurutsa za mpano zishobora kuba zinyegeje benshi bashobora kuba batazi kugira ngo dushobore kuzishira habona mwebwe mwese mushobore kuzikurikirana. Uyu munsi rero muhava myibaza ikintu tubazaniye icarico. Uyu munsi umuntu tubazaniye n'umuririmbyi ubona yuko ari karavugisha abana bariya atuma uyu n'uyu yiyumvira ati mbega uyu muntu kubera ikaririmba ibintu nk'ibi. N'umuririmbyi novuga yuko amaze gusohora indirimbo zagiye zirakundwa hano muri Buja Flavor, ariko ico no gusaba kugira ngo ushobore kumubona neza no manza gusaba kukomeza kugira subscribe kagira comment kugira ngo kumbure ushobore kutubwira ati ibiganiro muduha biraduhimbara biraturyohera. Twebwe nta kintu tuba dushaka nuko dushobora kubona yuko we uri kuradukurikirana uri kumwe natwe kugira ngo tubone yuko dushigikiwe. Rero reka twakira umutumire twashoboye gutumira. Ndakuramukije bro. Nanje ndakuramukije mumeze fresh. Mimi niko fresh nawe uko poa. Kama ka mimi nawe uko fresh. Kama ka abantu bariko baradukurikirana boshobora kumenya yuko umuntu twakiriye arinde muri BKTV. Umuntu makiriye bakiriye Nif Jimbo. Muririmbyi w'umurundi akora style ya rap. Dufate uhuye n'abapolisi myibarabara uri kurarengana baci bagusaba umwidondoro ico bita identité complète kugira ngo ushobore gusigura Nif Jimbo ninde. Bo Nif Jimbo abapolisi no bakaranga muntu parce que nivyo wajejwe misi yose y'umuhuye n'umupolisi agusaba zani kuranga. Ikintu kimeze nka signature kuri wowe ni giki? Bo ikintu kimeze nka signature je kuri jewe ni rap. Umudiho rap. Kuri wewe rap ni iki? Kuri jewe numvise rap numva ubuzima bwanje numva ikintu kizomfasha gufasha abatoyi banje bakuru banje canke umuryango wanje canke n'igihugu canje. Muncamake ni huzeye uburaro n'uburamuko. Abandi bavuga bati je uburaro n'uburamuko ndabuzeye ku Mana wovuga ati je ni muri rap. Bo Imana niyo izi imbere ya vyose hamaga kuri rap. Nif Jimbo muri kino giharimwo ikintu ca mbere mu buzima bwiwe ni Imana icaka bini hop abavyeyi bazi bwanyu. Bo abavyeyi poho mu mana nabo mfise ariko nibaza ko abantu cyane bakunda ndiko ndaririmba. Twagutumiye kugira ngo kumbure rishobore kuyaga ku mwuga wawe usanzwe ukora. Haje indirimbo iheruka gusohora yitwa gute? Bo indirimbo yanje shasha yitwa ntimwibona ubwanwa. Kandi nabo mbona umengo sikirenga ubwanwa. Bo je sindaburonka ariko nibaza ko vuba cyane ngiye kuburonka ariko ndahanura abantu babufise babwibona bakaca bacinyiza abatoyi batabwanwa bafise. Ubisanzwe babireke si vyiza kandi ubugabo subwanwa makeya kubera hariho n'umwana ashobora gukora ibintu we ufise ubwanwa atavyokora. Rero yari juste gutanga impanuro mutoyi yubahe mukuru yubahe mutoyi. Nakarenga ijinja ry'umugabo ntiriri ku bwanwa na gato ngo ninka irutwa n'impene urabiye kugasa kandi. Iyo ndirimbo washase kuvuga nde muri iyo ndirimbo? Kuko ivyo ari byo byose umuririmbyi yasohoye indirimbo abafise wabuganisha ko canka abo abuganisha iyo ndirimbo yaraba. Bo Jenny indirimbo iraba abantu bose ariko hariho ibintu twagiye turahura navyo nagiye ndatanga kakarorero. Abaririmbyi bakuru banje bashobora kuba baranyibonye ku bwanwa barami iyo mood yuko no yandikiye ndirimbo ya gutyo mwe nabo nibajya mumvise muhajya. Abariko baratwumviza bakene kumanza kumva acapella y'igitero ca mbere gitangura ukuntu kigenda. Ashira isoni mu kuyita master kingi kubwimva yibangi yishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi.
Rape yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo y'inywera ijoro umurango hama ngongongo ni kamiri gado kandi ari kadogodogo naramubwiye tukihari bado nza kumva kwokeje ntibitangaje uno munsi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje guhane ntakubabaje mpakugarukanye indero watakaje mwananje eherabe ingene umara maju ntetereje umutamana wanje uragunyambuje mu bandi bavyeyi ingene usuzuguje ubu master taco buguharekana nabwo ubwenge nabwo bujuju nigo bumuzuye naye namwonkeje ntaco yamumariye nubwo kukiyiko ntabwo yamusigiye nakicubaha bamutanguriye nabo yatanguriye ubu baramwenuriye front nagira namba Fabe nikibamba n'umutima nuzimba arazigonda muzumba Fabe yorarabe bindi ukora nk'ubusampara nivyo mbona woshobora umuzikure kane nawe reka gutakaza umwanya ingo ndaguha umuta ugende kudandaza inya mana ya Aburahamu na Yozefu sinzi mana yanje iyo ndirimbo ufise amatwi yo kumva ariko arumviriza neza ico gitero cyose uvuze mbona je navuze igitero kinyene naco uririmvye ikindi reka tucihoze umenga kigana ku muntu umwe nikigana ku muntu umwe kubera hari ibintu navuzemo ati si wubaho wagutanguriye nuwo watanguriye numva hariho umuntu ariko aravuga umengo yego hari uwo navuze mu bisanzwe Fabe Love nta kibazo Jeff dufitaniye nawe ariko wewe afise ikibazo na Jeff kubera jewe hariho vyinshi yankoreye vy'amakosa nirengagije nihoreye nakenyereye ko ndemera ndakenyererako ariko kugira kuri no sa novuga ko narambiwe yanarambiwe no kuguma ankorera amakosa nihorera navuze ati no nibishobora kurangirira ngaha ndabicishe mu gahogo kanje kandi ndamuhe gasopo kandi ni gasopo kubera ashobora kuba ko aravuga ngo navuze ibintu vyinshi vyiwe asubiriyeho azoba ari imvako imwe yamwishi iyi ni gasopo namuhaye nyaza ko yo vyikawusha yo ariko mufiki inzigo ariko angirira jewe yo yikawusha kubera naho yo mushikana je musanzwe hari indirimbo nasohoye yitwa King Beface indirimbo Fabe Love imbere yaho twara abagenzi yari umuntu ngendi wabo tugatera blague yari umuntu aza ahantu naba mu buhonga gukora ama concert n'abandi tugakorana tukaganira fresh ariko nsohoye cover indirimbo arayironka iramushikira sinayimurungikiye yaramushikiye tu hama arayitora arayindungikira kuri WhatsApp arambwira peti yangu kubera iki ino ndirimbo kubera ko musore ino ndirimbo yitwa King Beface ndamubwira je ngomba mvuga ikintu kiri ku mutima wanje kandi sinibaza ko ivyo vyo gushavuza nibisanzwe ariko inkuru y'umwana isubira inyuma nakuze numva ngo hari ivyo bapfana Beface mu bisanzwe je ntavyonzi kandi ntibinanda anyandikiye arambwira ati gabundi twahora tujana ugomba usore indirimbo yituko nimba yashaka ndirimbe King Fabe Love nimba yashaka ngirene sinzi yabwo mumumbarizi cyane cyo yashaka ndamubwira nibikubabaze bro nakazi je ngomba mvuge ikintu kiri ku mutima kandi nta nubwo urimo muri no ndirimbo gweri yo sawu muje amacara mbloka WhatsApp arambloka umva nitwasuye kuganira indirimbo isohotse ndagirirwa amahirwe ama media arampamagara arambaza igituma naririmbye ndavuga je naririmbye kubera iki niki ariko barahamagara na Fabe Love kuko hari umustar naririmbyemo hajya wewe yikanza amabinga kari we navuze ariko atari we navuze muri je ya King Beface navuze ati akingari bado naho wama wiyetakuri kamerigado kuko menga niryo zina giye bakunda kwiye ivyo navyo nzi ko yitwa kamerigado ko yitwa Fabe Love kamerigado navyo nzi ko ari kandi je igituma nakoresheje iryo jambo kamerigado haje ico gisigura no kuvuga urana ujya cameraman haje avuga ati je mu kuzana image nziza ndi wa mbere ndi kamerigado mu gukamera ngawe uvuga ati je kuri micro na mamoko yani niko nakoresheje nimba hari umurapa yita ko arenze
Bface akihari bado niko navuze mugabo wacha yikanga amabinga navuzewe bo bigenze uko rero aravuga amajambo kari Bface yantumye ngo ndamuririmbe kiniki ariko nanje ijya ndirimbo nayiririmbye Bface 2009 ntimwari mwanabonana tutarabonana n'umusinu wakunda ibikorwa vyiwe gusa je nakunda ibikorwa vyiwe nkifuza n'iryari tuzobona bo je ndavuga ati reka ndirimbe ino ndirimbo hari gihe isohotse nk'umugenzi we cyangwa umufana wiwe yo yumva akayimushikiriza Imana ifashije bikazoshika tugahura mucama ki washatse gukora ikintu gishobora kumushitura ati upetana nimba ni nani ngo je namutafute yari muri iyo nzira ariko sinari nzi ko tuzohura sinzi ko bizoshika tugahura bigenze uko indirimbo arayumva Bface arifuza kubonana nanje arandondera turabonana aranshimira aravuga ati antuka bijya bintu wankoreye so umuntu wari wese yofa kubikora reko umutima w'urukundo wanyeretse kandi numva unabishobora zikurapa reka ndagushire muri crew yanje yitwa rap business cyo dukora ijya ndirimbo dukorana n'ijya collab yitwa ibibazo turi kumwe ba Mac Farao ba Superboy ba Hakjizo ba Revo Mtindo tuce dukorana n'ijya collab urabona kijya ndirimbo nayo yadufashije kugira ngo idupushinge dushikane kure cyane bo hirya ejo naho Patrick Pajo muri Hit Connection kuri Buja FM bari kumwe na Strogoff bari bafise projet yo gukora indirimbo yo guhayagiza rap bafise iyo projet rero bategerezwa kurondera barapere bo mu Burundi kugira ngo baze kuririmba muri iyo ndirimbo rero ibakwe Fabe Love yagiriwe ryo guhamagagwa agende kuririmba muri iyo ndirimbo nijyo nanje ragiriwe ryo guhamagagwa kuririmba muri iyo ndirimbo shaduhurirayo ba Desire bose niho bari aba Overdue na Bface nyene niyo yari Bface niyo yari bwaze ariko nawe nyene Pajo yambwiye ko yari yamuhamagaye umva peut-être ngira yari bwari umwanya wo kuza hari benshi wa barapere benshi boshitse kuri studio rero je shikiriwe kuri codinga ndatangazwa n'ukuntu Fabe Love na Desire bavuga ngo Nif ntaririmba muri no ndirimbo kandi atari bo batunganije iyo projet sibo bayitunganije deja bahawe ibako ryo kuza kuyiririmba nkuko nawe wayironse yo bako nkuko nanje nayironse yo bako ndavuga none ababajama VIP Strogoff yamamagaye nyene projet avuga Nif ategerezwa kuririmba ngaha Pajo avuga ati Nif ategerezwa kuririmba ngaha gute Desire na Fabe Love ashobora kuvyanga bo ibibazo rero bica biragaruka ngaho abandi barapere bari bahari bose baramvugira ba Chris Bright ba Jean baramvugira bavuga ati reka Nif Jimbo aririmbe bavuga ati aririmbye ngaha twe tuca dukuramo amaju yacu ce tuyivamo ino ndirimbo cyansigirana ibibazo none barantinya ko nshobora kubafunika muri mu ndirimbo canke n'inzigo nyine kugirira inzigo umuntu nyene kukamwe imbiri kino gumuhambe atarapfa bo Jerench avuga ati antuka babajama vraiment bibonye ubwanwa kandi ubwanwa ntiburirimba ngojane wacane ubwanwa ntiburirimba ubugabo ntiburirimba ubwana sibwo buririmba haririmba tala y'umuntu ajane wacane gafunika sema ntimwibona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana ntimwibona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 ndabarusha gucana 3 4 muracara bana 5 6 reki yo myotsi mucana irabongoza mukigira nk'Imana my goodness Nif ndumva yuko hariho ico no kwita umuriro uri hagati kumbere y'abaraperi hano muri Buja Flava kandi urumva yuko wewe novuga yuko si imyaka myinshi uri muri game ya Buja Flava abo bose ba Fabe Love ushobora kubuvuga canke ba Bface bari mu bantu kumbere bashobora kuba baragutanguriye urugendo wiyumva gute kumva uri kurinjira mu muriro w'abantu novuga yuko bagutanguriye kuva kera bo je mu bisanzwe mukuru wanje niyo kora ikosa ngo cemorerana n'Imana yo bimbaza nibaza ko mukuru wanje ndamuhanuye ntamututse ntamutaye kindero nibaza ko ivyo ni ibintu bisanzwe ariko muri indirimbo waratukanye natukanye gute nta gitutsi kihari ubugufi nk'ifundi kubwira umuntu kari mugufi none ari ivyo ivyo si ibintu bisanzwe ikintu kigufiya akarorero ifundi n'ingufiya cyane si gitwisi wawe yani n'inyoni ntoya hari izindi nyoni zikuru zayo none kubwira umuntu ati wowe uri mugufi hari uwundi muntu agusumbye uburebure ivyo ni ibintu bisanzwe cyane
reka kumbure ico ca Fabe Love duse nk'ikivako dusumire nk'abasubira inyuma ku ndirimbo King Bface wavuze yuko waririmbye King Bface kubera indirimbo canke ibikorwa vya Bface wakunda kumva kandi uvuze ati jewe vraiment Bface sinari bwana mubone no ku maso kandi urumva kuririmba umuntu utarabona aba ari ikintu kidasanzwe donc aba ari umutima udasanzwe wari wagerageje kuraba hano muri Buja Forever muri 257 uravuga ati umuntu noshobora kwita King mu muziki ni Bface bo je mu bisanzwe mama wanje yambwiye yuko umunsi mvuka yego narira cyane mvuga on the floor umunsi uvuka on the floor umunsi mvuka niko mama yambwiye warize uvuga abandi bataramenya no kuvuga ibaze vraiment narira ngo yani yaravyumva abavyeyi uraziko babumviriza cyane warumva ati umwana ariko arashaka iki ariko arashaka yaravuga ati bo jere cankura nkunda Bface ntanguye kumva indi muziki yiwe numva ni muziki iri mu butumwa ni muziki ifise flow nziza ni muziki umuntu ayumvirije agira ikintu asigarana mu mutwe bo mu bisanzwe nanje na mfisiyo nuzeya iyo ndiko ndandika indirimbo mba ngomba umuntu aza kumviriza indirimbo aze kugira ikintu asigaranye bo rero niho ntanguye kuririmba navuga ati ifoko wa muntu navutse mpuha kandi nubu mbona abana baguma bahoha kuko abantu benshi naca naguma numva on the floor ibikorwa vyiwe indirimbo ziwe cavuga ati reka rero je ngaragaza urukundo ndamufitiye ndamwita King Bface ya King mu Rwanda no mu Burundi narumvise ngo no muri America ebana na Washington na Washington none niko biri kama ka burya uravuze yuko Bface ari umuririmbyi novuga ashitura haba mu Burundi Amerika mu Rwanda kwisi yose ibana mu Rwanda bamubonye bakuri inkofero Bface uri umwami wakoze bitangaro watse nk'umuriro utobona nk'urusoro abarapa bafeki bamwe mwibohero abandi mu bitaro genda kwita shoferi wa rap hip hop on the floor kama ka ariko MNF we kubera iki atishira hejuru kubera ko agomba gushira hejuru nawe agashaka kuma yishira hasi ajya kwishira hejuru n'Imana ntibikunda ugomba gushira hejuru abandi ikunda abantu bagushire hejuru misi yose nejo bundi wewe uzoshire hejuru abandi nabo ni wazuza bagufate bagushire hejuru ya kuko bavuga ati sinzi ukuntu uwo mugani bawucabaje bavuga ati wishize hejuru azoshigwa hasi sinoshobora kwishira reka abantu bazonduze bavuga ati Nif Jimbo no masana muri studio za Big TV mwumvise turi kumwe na Nif Jimbo yasohoye indirimbo yitwa King Bface asohora n'indirimbo yise ngo ntiwibone ubwanwa kanatsinda na jewe nsanzwe nifitiye buke mugabo nacize kitondeze ngaha ibintu biragenda neza nico gituma mubona ari buke kuko iyo ndabirere usanga bigwire nka bya bindi vyaba kimu vyaba bienvenue usanga ibara ryaraguwe ariko rero rega kugira ubwanwa si kibazo ariko ntubwibone ntubwibone ngufate nayo mutoyi wawe ngo ikora davisa ubwanwa kuri yo ako kazi kawe usanzwe ukora hari abantu bakunda kuvuga yuko umudiho wa rap canke hip hop iyo umuntu awuririmba bigoye kugira ngo ashobore gutobora mvuze gutobora no kuvuga bigoye kugira ngo ashobore gutobora nk'abandi baririmba R&B kuri MNF nivyo canke sivyo bo ivyo mpora ndavyumva ariko je nta gaciro ndabiha kubera ikintu gituma ndirimba jewe nuko fisi ibintu vyinshi nifuza gushikiriza ubutumwa nifuza gutanga mu ndirimbo zanje nibaza ko rero gutobora iyo ni mipango y'Imana kugira ushitse simaka ngo wowe uririmba ngo R&B canke ngugirane iyo ni mipango y'Imana Imana uko wowe ugira rap wowe ugira nde Imana idashize kwa koro vyogorana kugira ngo ushika ushaka abantu cyane cyane akunda gufatira ku bandi baririmbye bona yuko nabo nyene bigeze gukora ibidasanzwe aho twavuga nka Mugani Desire urazi yuko yahereye kuri rap mbere wewe yarigeze gutumirwa no kumarasamiza atandukanye aravuga ati jewe cyatumye nsa n'upunguza rap kuko urabona hari naho acisha agakubita ama hip hop canke rap aravuga ati je impamvu naciye ninjira no muri R&B nuko narose ubuhanuzi buvuye kuri novuga umuririmbyi wa kera Kidumu Kibido aho yamuhanura amubwira ati Petit kugira ngo bigende neza yaba winjire muri R&B kandi abantu bakaca bafatira no kuri uyu muririmbyi nyene kumbure uri kurita King canke wise King Bface uri kurabona ko nawe nyine ikarinja muri R&B bo Jenny baza ko umuziki
nta mupaka ufise Yego. ushoboye R&B urashobora kuyikora naho wowe uri umuraperi ushoboye na rap urashobora kuyikora nawe usaba uruhusha ni nuzeya n'ingingo ufata wenyine mu mutima wawe nibaza ko naje R&B sindi wanyuma cyane ndafise indirimbo nyinshi mpora niririmbira chorus ego kandi nibaza ko n'izindi ziri muri stock harimo ama R&B ni vyiza rero ko umuntu ashobora kumeranda canke wahisemo hip hop canke rap woguma muri iyo nzira nyene R&B ukayirekera R&Bist ubishoboye wobikora vyose ntaco bitwaye kugira ngo kumbure bajya abantu bakunda kugira nk'ibintu vy'ama award bavuga ati best rapper best R&B bashobore gutoranaka urashobora kuba best rapper kandi warashizemo na R&B bivana tu n'ingene wapanze akazi kawe ingene uzura tanga ibikorwa vyawe reka duse n'abajana bavuga ku musozo iyo uririmbye beef kuri beef wewe wibaza yuko iza gufasha iki muri rap je mu bisanzwe kubera ta musi n'umwe ndaririmba beef uretse abamaze kundirimba jewe nk'iyo ndirimbo waririmbye uvugamwo cyane cyane utunga urutoki jewe reka ndagitobore utunga urutoki kuri Fabe Love nta beef irimo ijya si beef kuko ni impanuro nukuvuga hari amakosa yabaye ubwa mbere hama nkatanga impanuro kugira ngo ayo makosa akosogwe ijya si beef zitinjiza ubufu sinozikora beef z'uburofa nazo nokora ariko nibaza ko beef injiza ubufu nibaza ko abari kintu mwapanza abari challenge ntanzi gibirimwe nibaza ko iyo no ikora mugabo pohoma nta beef ndakora Nif Jimbo nkubu habaye rusansuma y'abarapper canke aba hip hop yo jamu yo kwiyandikisha nivyo nibaza ko ibikorwa nivyo vyo kwivugira tu mu gihe mfise indirimbo mvuga wowe ukusanzwe warakoze wo kwiyandikisha je nibaza ko bonyene babiteguye babitegura kubera bumvise ko hari abaraperi bakoze nibaza ko nanje ntegerezwa kuba ndimo ku baraperi bakoze yaho ico ndakivuze kugira ngo nshobore kukubaza iki kibazo wowe uzi inkomoko ya rap na hip hop inkomoko iyo yavuye nakuze numva yuko nyene yavuye mu kwidoga kwidoga kwaba yani nko kwivuga amazina basi kwivuga amazina gurazi ko na kera habaho ibintu byo kwivuga amazina iki nibaza ko niho rap yavuye cyane abakunda kuvuga origine iyo umuntu avuze donc inkomoko uravuga origine ati rap yajikomoka hana ku muntu yuno ivyo bintu Nif yababizi nibaza ko ukugeza kuri no saha umuntu tugifata nk'umwami wa hip hop ni Tupac ni Tupac nibaza ko ari mu bantu nyene bahagarariye rap kandi urabona ko nahatakihari nibaza ko amateka yiwe barayibuka buri mwaka turayibuka buri mwaka nibaza ko ni ikintu ciza yakoze yasigiye ugwaruka gw'isi yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV reka novuga yuko tubashimira cyane ko mwashuriye kudukurikirana ariko rero Nif akajambo kagasunika rugi ako bita gusunika rugi akajambo kagasunika rugi nibaza ko no bashimira kuri kano kanya mwamaye yego kakanya karazimbye sana je kuri je no kitinze habusi sabanu bose bashobora kukaronka ariko je kubona narose iryo bakwe reka ndabashimire cyane Imana ibandanye bahezagira amen hamansaba n'abakunzi ba BKTV ndabazi ko bafite urukundo rurenze sana bashigikire bagende YouTube Nif Jimbo bagire subscribe hajya bashire comment hajya kubera ivyiyumviro vyabo nivyo binyubaka nivyo bima izindi idea zo gutanga ubutumwa cyangwa zo gukora music nibaza ko ndi kumwe nabo nushika kure cyane hashoboka naho nibaza nta byinshi novuga no kubashimira yego ahanje novuga yuko ndabashimira cyane je nabasavye ko manza kugira subscribe kumugagira comment mukagira share kugira ngo ivyumviro byanyu tugume tubibona ati ikiganiro mwagigoze 4 mukwiye gukora ukunuku ikiganiro mwagikoze neza ahantu murakwiye kuhakomeza ni Nif Jimbo twari kumwe aratugira ibikorwa vyiwe asanzwe akora byo kuririmba genda kuri channel yiwe ya YouTube je nasimbiyeho ndabona aba abona afise na majana 998 ni nabantiyenze nuko nyene ucubona yuko twebwe tukuma tubikurikirana ni waje akaca kwiza majana 999 ubundi agiye kazuba kwijije enka suko kugira ngo ibintu bigenda neza reka hanjira bashimire cyane ciao